kuko twabibemereye ku kwezi ko tuzokagira iganiro kugira ngo abarundi bakurikirana ibikorwa bigeze byo kubaka iyi stade. Twari twapanze yuko kuwa mbere tariki 12 tuba tugeze kuri ibikorwa byo gutanga kubetona amasikariye, kandi turabona yuko atangorane kuko ejo cyangwa ejo azoshaka mu betona izambere bacha babandanizako. Twagomba rero tuvuge ko muri rusangi ibikorwa bigenda neza, kandi yuko nkuko bayivuze ikingo twihaye turabona cyo kutubahiriza. Rero ku by'inyubako twadushimire umugwa bahinga bakora ijoro n'umutaga, ibyo twababwiye bariko barabikora. Turabona yuko ukwezi kwa gatatu tugiyemwo n'ukwezi kwa kane mu minsi 60 niyo twabahaye kugira ngo baduhe urutura mesikariye yose 15 yose yaheze yose. Nahari muri tribune nkuru naho nyine nazo amaze kuja ama esikariye 15, hasigare inyubako y'inyuma ko inyubako y'inyuma zokera ezo mu nyuma kugira mu kwezi kwa gatatu tamushira ku intebe kuri porture. Barakoze ijoro n'umutaga. Ubwa mbere haragombye kuba ingorane za administration, abakozi benshi kubagirira amaliste yo kubahemba, mugabo ubu byatorewe umuti ku buryo nta n'akajagari kakiriho, kandi hakora abarenga amajana ku munsi batonda. Tukibaza rero yuko ibibazo bizokorwa ari byiza. Ubu hafi amahera agera ku miliyari 2 nyamaze gukora. Turavye muri ayo ni ayo tubona gushika ejo yari miliyari 1,850. Mu mahera bamaze kuba mobilize hariho leta baduhaye miliyari 2,229 kandi miliyoni 230 zo zimaze kuboneka. Mugabo kandi twashotse tubwira abantu baterere kubera hariho aho baratwiye kutugeza mbere yuko abantu bashira mu buryo bwabo. Ibikoresho twarisho bigira ku miliyoni hafi 560, kuko murabona yuko nimbaho zonyene zosanga zitwara hafi miliyoni 100, ibiti, amamadriye, ni ibikoresho byinshi. Hanyuma ibindi n'amabuye ni menshi cyane kuko murazi yuko hose ateza gusasa amabuye, hama imishinge yose yaheze, imishinge yose twaje kwikura mu kuzimu yose. Ibyo rero nibaza yuko atari ingorane cyane. Ibikoresho byihutirwa nibaza yuko abajene bakeneye nibyo tuzosha dukora ejo. Nibaza yuko tuzokora inama natwe nubwo turatega turabe ibikoresho cyane amafera beto kugira ngo twabye ingene bayakoresha n'ayakenewe n'imiburiburi asigaye nk'ibirenze ibihumbi $100 amafera beto gusa. Twabye fera beto kuko bayibatse kijambere nyene, kandi barongeyemo idari kuko ubwa mbere twari tuzi yuko inyuma hazoca bamesha kamwe, mugabo kubera hariho ekipe y'abaengineer kumanga atakini jejwe atari kuko bababwiye ati kuvugana na FIFA n'ibiki. Mugabo twebwe kuri kote y'iwacu harongeyemo idari ryo hagati, ni kuvuga izoba isumba uburebure iyi federation izobigera ari hejuru. Ivyo rero byaciye bituma yamayisho twababwira azunguka ikibuga yigwiza kabiri, harayo hasi nayo hejuru kuri porture yose. Umva rero ibyo byose njagiye biriyongerako, mugabo twe ntibyongerako ngo tuvuge tuti bizotuma kumbure tubura uburyo, ko twasanze amayisho kuyongerekanye nitwagira kwigera amahera amayisho twaba ko dushegwiza kabiri. Rero uretse ibyo hari isima nyinshi teza kuza zo turatekanya gutuma ko izindi toni 1,200 imifuko 24 kugira ubwa mbere turihe bamwe amatwanaye dukora. Hariho amatiyo y'amagare defu, murazi yuko nayo nyene atari make, hafi kontenere 2. Hariho amakaro tuko turakora yiveza yuko amayishopu yose amakaro cyangwa bayafite bakora baravyiga, mugabo bari batora inyishu. Hariho ibiyo twe muri fondation turabaha ibiyo bikwiye kuko turafise kontenere 3, numva turashobora kuba turabaha ibyo bakoresha. Ibyo dushusha umutwe kugira ngo tubige turaja mu kubigura mu mayizine
hariho amasaniteri nayo nyene nabonye arenga amajana hafi 250 kubera ahantu hose yinjirirwa amatete ni menshi. Hariho amatibe yo gukora imiryango inyuma, imiryango amadirisha y'amayishop kuzunguza ikibuga, navyo ni sibike cyane, sibike n'amatore yayo yo kugera kugara. Hanyuma hariho rero ivyuma byo gusakara, nibaza yuko engineer mu ndwi imwe azishagenda mu bizi atevye mu bizi bibiri ko yari yarindiye ko ava mu kuzimu kugira ngo batamubwira acagenda mu mayizine mugani baza ko bamaze gutanga ya specification kugira babone yuko ashaka kubikora. Nibaza agiyeyo acazana proforma tuyirishe n'amezi 3 maximum, amezi 2 ya production, kwezi kwa transport. Twebwe naho tutanguye ashaka ko fin mars nta ngorane kuko byo byashaka ko kwezi kumwe ukaba bihejeje hamwe n'amaze yayo amabati tugomba yatari ayatagwa ingese. Turavye rero uko ibikorwa bimeze nivyo uburyo burakenewe mugabo nitwo kwihebura tubandanya dukora twibaza yuko ivyo twari twatekanije yuko turondera uburyo bukwiye kugira ngo ibikoresho byose uko ibikoresho byose bari muri yari bishobore kuza hakiri kare kugira ngo bibe bigume ngaha hanyuma bakore neza ata ngorane bafise.